Mwaramutse canke mwiriwe ndabaramutse nongera ndabaha ikaze nakandi kanya k'ikiganiro Club de la Presse. Amatora niyo tubandanya tuganira. Yaraye aheze naho ivyavuyemwo bitemerwa na bose. Evariste NDAYISHIMIYE niwe agiye kuzohava aramutse igihugu naho waza kwisunzu mu bahiganwa agatongwasa we kuruno wa kane yarayafashe inzira yo kwitura CENI yeje kubahiriza nako ibwirizwa shingiro. Mu batemeye ivyavuye mu matora harimo kandi nabungere ba Perezida Katolika ariko bagahamagarira Abarundi kutajana nyabahururu. Amatora niko yaraheze, intumbero y'umugwi CENI ujejwe kuyatunganya yaragiye ahabona. Abarundi bohakura icigwa uhereye ku mukuru w'igihugu mushashu bwiwe. Kazoza k'igihugu kuba kahe twisunze uko amatora yagenze. Tubiganire muri kino kiganiro Club de la Presse, turi kumwe n'abatumire babiri. Uwa mbere ni Emmanuel Ngengurutse yahoze mu nama nkenguza amateka y'u Burundi. Mwaramutse neza honorable. Mwaramutse neza kwa. Subira ndaguha ikaze mu kiganiro. Nakoze. Umutumire agira kabiri ni François Bizimana, ni cegera c'urongoye uruganda komesha makuru rwa radio Inzamba agateka kawe. Mwaramutse neza François. Mwaramutse kandi mwakoze kunumira. Abo rero nibo tugira tumarane ino minota 30 ya kino kiganiro. François Bizimana, mperi wawe, amatora yaraheze, Evariste NDAYISHIMIYE yarakengurutse yashimira Abarundi ko bamutoye gushika mwebwe hari cabaye mutari miteze. Bo je novuga yuko ivyashitse atagitangaza na kimwe carimwo kuko uravye ingene amatora yatunganijwe ukaraba ingene mu gihugu icuka cari kimeze ukaraba ingene abanywanyi b'imigambwe itavuga numwe n'ubutegetsi na cyane cyane abanywanyi kwa gatogwasa kuko niwe baboneka mvuga abanywanyi b'umugambwe CNL ingene bacugwa buhuri na buforo na buhoro ubutegetsi burorera igipolisi kirorera ibyo byose byaratwereka yuko ata wundi muntu ashobora gutsinda ry'amatora atari Evariste NDAYISHIMIYE. Intsinzi yiwe yaragaragara. Urumva intsinzi hagaragara ubusuma rero bwaragaragaye kandi kibabaje nuko mu gihugu cy'iwacu ubusuma niko bwatsinze. Muvuze ubusuma none ko agatogwasa nawe nyina byita ubusuma nko kwiwawe kwitura CENI hari bishasha miteze. None urumva yakomowe n'inzoka yagiye kwitwara kwisatu kuko nta CENI nta cour constitutionnelle urumva byose urana ko bikora biri mu gitutu c'umugambwe CNDD-FDD byose n'inzego zashizeho n'umugambwe CNDD-FDD. none aho tuje ngaho tuvuye ngo hari ico agiye kokora oya nacyo ari karasha yokora gusa kumbure nona mutahura mu ruhande rumwe gwasa nkagira nti yaravuze ati nubundi ntasaganirizo ofisi kuko ujya mu gamisene David ntiwamuhaye isaganirizo kuri mu isaganirizo wari kubuhaye n'isaganirizo abandi barundi bose kuko abarundi uravye ngere bitavye amatora barashaka impinduka ariko yo mpinduka yanigiye mu menshi nigo menshi n'umugambwe CENI David uko kuntu bavuze bati mu rero birogira kugira bijambo onabe gwasa ariko aratawakuba urumva nuguta wakuba mugabo reka tureke turabivuga twibaza muri kazoza ariko tuzi ko Burundi ibintu bimeze ukaraba nuko umugambwe no munsi ahubwo uri kuranezerwa uvuga ngo guserebura bariko baraserebura za Gitega bariko baragira gute ariko ikintu gitoye Patrick umuntu yomenye ujya munsi batangaza ajya amanota ukabona yuko atamuntu numwe yavuze ati ndagemira ndagiye ndagize gute bijye rero byerekana yuko ari yangoma bibye batari gwaronka bayivugiriza. Ubu rero urumva baravuze ati turindire turabe ingene Abarundi bavyakira mugabo ari kuvyakira gute ko igipolisi cyavuga ati umuntu ajya mwirabura turamurasa. Ivyo byatangazwa imbere yaho bikabyigwa mbere n'abari mu mugambwe CNDD-FDD. Urumva nkabo twavuga nabo mu mugambwe CNDD-FDD inziba abategetsi bavuga bati batubwiye bati twese tumwe mu mazu ntawe uza kuvayo. Iyo nsinzi mumviriza musigi tarani yahe. Ikimenyetso kubwawe cerekana yuko ari insinzi
atari intsinzi sinzi nka honorable aranduta arambone izuba sinabwo mva ahantu abantu batsinda bakabyinira munsi y'igitanda Manuel batsinze babivye ibyo kubyina kumbure ntawe wifatira kubera umuntu ashobora gutsinda iyo ntsinzi akayisangira n'abandi kumbure nivyo navyo byaje mu ijambo ryavuye rikurikira ijambo ry'uwatowe Evariste NDAYISHIMIYE yagize ati nzotwarira bose iyo ntsinzi ngo ntibashaka kuyisangira intsinzi muremera ko ari yo canke n'intsinzi yosangirwa na bose nkuko yari aravyimanga neza oya ijya ntsinzi siyo kuko kandi ntivyatangaje ariko yuko intsinzi y'Abarundi bakeneye ihinduka intsinzi ya demokrasi intsinzi y'Abarundi yari yo guhindura birya bintu yari guhindura intwaro ibamaze ku imyaka 15 batotetse bica ibangaza ibakenesha ubukene batari bwigere kujamwo n'umunsi warimwe no ku ntwaro y'ubukoroni ibintu bibi cyane iyo nzinzi rero barayivye barayitwara Abarundi bayiha umuntu yitwa userukira CNDD-FDD kanatsinda biranaboneka ugiye kuraba ingene CENI itangaza ivuga ngo amatora y'umukuru w'igihugu yatsinze CNDD-FDD sivyo ntabwo ari CNDD-FDD yari kandida yitwa Evariste NDAYISHIMIYE koko wo mu bwangu CNDD-FDD biratangaje na CENI ucona nyene ko ari ibintu biratandukanye kubwawe biratandukanye cyane si bimwe na CNDD-FDD n'abantu biratandukanye yego umwe Evariste ni kandida umukuru w'igihugu nare tuvuze rero yuko CNDD-FDD ari umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu n'umuntu CNDD-FDD ni kintu cy'abantu n'umugwi w'abantu rero ico ngomba kuvuga iyo ntsinzi yari y'Abarundi ariko bagomba ihinduka ry'ubutegetsi bw'igihugu bakaronga ubutegetsi bwubahiriza Abarundi bose bukabateza imbere bukabakingira ariko iyo ntsinzi bayitwaye kuri Evariste kubera iki kubera kuko uriya mugambi CNDD-FDD wahinduye ibwirizwa nshingiro ryavuye mu masezerano y'Arusha uzanira ibwirizwa nshingiro rihamba amasezerano y'Arusha kugura wigumize ku butegetsi gushika Yezu Kristo agaruke nkuko bavyivugira kandi ubwo butegetsi babufite mu minwe bo nyene atawundi babusangira nivyo ntibari kubihindura intsinzi murahuriza na France murahuza yuko ari intsinzi itagaragaye n'intsinzi mutemera mbega ingendo yagwase kugira ati nituri gutungana mwe mwaranonose ibijanye n'ivyigwa n'amategeko kwitura inzira y'ubutungane gwasafashe inzira nziza urumva niko vyanditse mu mategeko y'igihugu akurikiza kandi urumva twaravuze kuja muri aje matora atacu tuyizigiyemo cyane kirekire umugabo rero ngombo gwasa yavyemeye ateza gukurikiza ibwirizwa no kwimera ishavu nkuko umuntu yobivuga agende nkuko amateka bivuga ibwirizwa nshingiro bivuga n'ibijanye n'amatora ace afise ivyo atemera agenda imbere y'iryo nuze ariko bari abantu bo muri sentare ijejwe kubariza ibwirizwa nshingiro bari abantu n'abanywanyi ba CNDD-FDD ntaco bazohindura bazokora nka bene wabo bo muri CENI bemeze yuko ivyo CENI yavuze ari vyo naho twabonye yuko ibiharuro yatanze vy'imfata kibanza biteye isoni nabo nyene na CENI yabihakanye kavuga iti ntitwari twabikondoroye kabisa turabikuyemo ku mugaragaro turabikuye ku rubuga tuzohindura tugira ibindi none iyo ntuzeye iyo sentare iraba ivyibwirizwa nshingiro izobava yemeza yuko amatora yagenze neza na CENI yo nyine ivuga iti ivyo natanze ntibitomboye ni kibazo ariko ntaco umuntu azokwitega kuko bakorera umuntu umwe bakoreshwa na Perezida Nkurunziza bose abafise mu minwe gutya nta bimwe tuvuga ngo independence de la justice nta biro Nkurunziza kubgawe ntawe yagiye no ariko kiri ku rubuga ujya Evariste n'igikoresho ciwe canke ngira tuzora sindabizi katubandanye na kino kiganiro François Bizimana muvuga rumwe muti
n'amatora ataciye ku mugaragaro ariko turavye mu bayakanye mu batemeye byavuyemo sigwasa wenyine harimo na Eklezia Katolika bungere baragize bati ivyo bintu twe turafise uko twabibonye bakagira batari ko Abarundi nibaheze bace magufi icigwa Abarundi bokuramwo kugira ngo kazoza k'Abarundi kamere neza bakuri icigwa muri amatora jewe ikintu nashimye ca mbere ni kujya kuntu kandi si n'ubwa mbere noneho Eklezia Katolika haba ku isi haba no mu Burundi ahatari hake ndazi no muri Kongo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo Eklezia Katolika arahaguruka rero yamihaguruka ikavuga ukuri Eklezia Katolika rero ivuze ukuri ntamwe bavuga ati ukuri kurababaza ubundi ukuri kurababaza kandi urazi yuko kuva intwara ya CNDD ntibigeze bashudika tureke kubeshanya ntibigeze bashudika na Eklezia Katolika ngo bacudike rero ko nabaravuze ibitagenze neza bakavuga twe twarungitse abarorerezi bacu baratuzaniye ibintu turabiraba neza tubwira barababwira bati twebye batubwiye nibyo turababwira harabaye barekana ibyabaye byerekana koko bijya babona ngo tunenga aho bari binenge niko ngira umuntu bavuga tuvuze tunenga umenga tuko turorosha kuvuga ibiba byarabaye harabaye amakosa amwe atabaho n'ubupfu atabaho hari amakosa atabaho urumva rero navuga ati icigwa covamwo muri aya matora mwarabonye ingene ukwiyamaza kwagenze rwasa hari abantu sinzi bari nyuma yiwe kano ku ruhande rwa CNDD hari abantu reka kwirugurahogora icigwa abantu kugira ngo ejo habe heza umvise icigwa tukuramo icigwa cyambere dukuramo nuko CNDD ari urusyo ku banyagihugu n'urusyo ruri ku banyagihugu ivyo abanyagihugu baravyerekanye CNDD n'urusyo ruri ku mutwe w'abanyagihugu ruri ku bitugu by'abanyagihugu ivyo baravyerekanye kubona bajya umutima amenyo bavuze twe turagiye kwerekana yuko tudakurikiye CNDD bakagenda mu bukene bwabo nkuko bakunda kubyivugira bagenda mu bukene bwabo bakagenda atamiduga igira kaka urana kubera umugabo uri ku butegetsi yashatse gutandukanya CNDD na Varisito ndeshimiye uvuze ati CNDD n'urusyo Varisito erega ariko arabivuga nkengurutse yabivuze nko ku mukandida ariko ikintu gihanze Abarundi ni system ni sebazana division mutandukanye CNDD na Varisito mugare rero igihanze Abarundi gihanze Burundi so muntu ni intwaro ya CNDD ni hanze Abarundi nawe ujyanye ashobora agatima akavuga ati kumbire ejo no byuka nka agize ati Abarundi ntibatoye CNDD batoye Evariste niko yaresigwe mu kanyaheza oya ni bamutoye namba ntavyo navuze ko bamutoye pe urumva ico navuga dutandukanye CNDD n'umuntu bahisemo hagati iyo tuvuga gutora umuntu ko Variste atari gutora ndagusubiza ijambo yibaza ko Variste atari gutora iyo vuga ngo batoga umuntu je ndavuga nti ndavyemeza nti kumure yereka vuga amakosa CENI yagize iri kiravuga igera amanota yagenze iki mugabo en reality mu byukuri twe turaraba ni mugambwe CNDD nako ndavuga rero ingorane so umuntu mu Burundi n'urusyo pe yego honorable sabwe ati n'urusyo umugambi ku butegetsi abanyagihugu baravyerekanye baje inyuma yagwasa kugira bekane ko bashaka impinduka abatari bake mwana bice ku masonga mbe ubu twogira tuti uwatowe washizwe imbere reka tureke kuvuga uwatowe data wanje washizwe imbere na CENI Abarundi niwe umuntu wo gushika ububazi yo gakura icigwa icaye kugira ngo ashobore gukura icigwa muri aya matora twarere bose uri kumbara ko no muhanura iyo gakura icigwa yego reka ndakubahe ndakwishura impanuro zitanga nta kibazo ariko ni karakazi kanje ko muhanura icyo novuga nabone ko Abarundi batemera bagombye kwikura ko intwaro ya CNDD yagiye guserukira yagiye kwitoza yitwa CNDD ntayo batoye bagomba impinduka ubu rero iyo mpinduka barayinyuruje bayita insinzi y'uyo Varisito
Evariste rero nagenda azi ko agiye gutwara abarundi batamwemera batamutoye amenye ingene batwara amenye ico bashaka bagomba Burundi bwa bose atamwana n'ikinono atakarenganya atamacakubiri atabintu vyo gufata itunga ry'igihugu ngo rinyonyeze urihe ubishire mu minwe by'abantu bakeye nivyo bashaka niyabona bishobora aratwara abikora gutyo ariko byo byose byari fisa aho biva byari mu masezerano y'Arusha yuko niya yagarukana mu mahirwe angana iki kumbe bizokunda angana iki ushobora gushaka kuri ivyo muko maravuga amahirwe ndamuhasi menshi cyane no kuri sinokoresha uzi gituma we yavuze yuko ari yavuze ngo iki héritier musubirizi samuragwa kandi akavuga ko azokurikiza ivyo Petero Nkurunziza yakora uko no nyene ko ari akarorero kiwe nakubutse mbwa ko atari bwafata igihugu uwagiye kugifata oya ivyo ntaragifata ntiturumva ivya reka tuvuge ivyo yavuze tuvuga ko byavuze ivyo ataravuga ntabo bimeye niyagifata ashobora urorino bwinshi mu gihugu cangora mwara oya banzo reke tuvuge ivyo tuzi nituvuge ibitaraza ashobora kwifugishikira mu Kirundi bagira bati mubazi zisangira igicu urengera wamutoye naho uri mu Burundi reka ndakubwiye kandi ntagusoba bagize tugakwijama reka ndakubwiye uko tubibona avuga wenyene mu myamamazo yavuze ati jewe nzokora nka Sogo amwita Sogo Petero Nkurunziza none niyakora nkawe hazobiki urabona ivyo yakoze Petero Nkurunziza vyanditswe yuko ari crime contre l'humanité ivyaha vy'agahomera bunwa umva amakungu yose yaraduciriye umukenke yaduciriye ivomo mu gihugu cy'u Burundi ubukene bwariraye busumba ubwo ngira ngo twarimwe muri colonisation mu bakoroni iki vyose bitunga gihugu cyose ryanyonyejwe rimwe amashure iki vyose vya ibitaro none ubwo ingwara iri kirasasika abantu yitwa coronavirus ibihugu vyose vyo kwisi vyarayihaguruki ariko none wokora nka Nkurunziza tukava tukakwizera ico kiretse wanagaze ntaragishikira oya niyagira Imana umutima mweranda akamuvugiramwe akamuhindura hava kacagenda kuri kijya Abarundi benshi bashaka igihe batora ihinduka ritemewe aho kumbara ashobora kugira mugabo kandi irya bwirizwa shingiro riha umukuru w'igihugu rijya rishasha ubasha bwinshi cyane abishatse yo bihindura akabihindura ariko sindabizi ko azoshobora kuva mu vyara vyakajya kagwe gafatiye igihugu munduze yamaboko imugongo sindabizi kuko barakomeye gose rega ingenda kubwira ibintu by'aba mafia ni kintu gifise tunganijwe ku buryo kugira ngo bikuremwo ikintu biba bigoye cyane baranakwica burya rero sinzi ko azogira courage ngo aronke ingufu zikwiriye imbaraga umutima ukwiye kugira ngo kabisa ashobore kubivanamwo ahava korana n'Abarundi kandi ico gihe niyagarukana amasezerano y'Arusha akubahiriza Abarundi bose aragirana tuzopfa kumwubaha nk'umukuru w'igihugu niwe nyene baca bamwicira wici yizanye mwatato ivyo bibaye boca bamwicira ikiganiro ni Club de la Presse turiko tuganira ku bijanye n'amatora turi kumwe n'abatumire babiri Ngabire Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka nkabandi kumwe kandi na François Bizimana icegera c'urongoye uruganda kumenyesha makuru rwa radio Inzamba agateka kawe tuje mu gice kigira kabiri François Bizimana uti ndivyoroshe bonarabati ndivyoroshe kuva mu vyara vya kabwija bisakisa kabwiga twari igihugu hirya yejo twaravyumvise igihe hari ibitigiri bihejeje kuja habona ndayishimiye yarafashe ijambo aravuga ati tuzotwarira bose abadutoye n'abatadutoye iryo jambo
twarabyumvise kenshi mu bazo twavuga nabo gasore yarivuze ati ndi gutwarira bose abagutoye n'abatagutoye mbega iryo jambo rirahumuriza humvira ijambo yasose avuga umunsi wa mbere iryo jambo rirahumuriza Patrick ico nabwira coco twese turabarundi sivyo jewe ndo murundi kandi nuca aba Perezida no murundi naho agiye kuba Perezida ari intwaro idaciye mu muco atabantuye n'abatanguye idaciye mu muco urumva nivya bitangaza tuvuga kandi nta muntu yo kwihebura je nakwihebura burya ndakubwire mu buzima yaramagaye n'impunzi gutahuka ibyo byose yarabivuze urumva ariko icyo twe turavuga na Peter yarabanga ivyo bintu tuvuga tuti si kenshi hamwe yabikora urumva hamwe tuvuga tuti arashize igihugu ku murongo uwo munsi ntiyo twara no munsi numwe nariko ndavuga ntibajyanye niwo camwe kumbe abafite imikenyuro kuko yego cyakara ivuga nabanye abantu bamukikuje ingene bameze ingene basa isura yabo isura sindiko ndavuga ngo isura ngo bwanange ibintu bakoze sibyo aba bashikiranga babunyoni bandi byo bakora sibyo tukaraba bajya baba polisi bamwe bigize barambo urumva byo bakora banyuruza abantu ku murango izuba ryabo bajya banazo bakora nko nabazanga ingurutse mukanyagaze yuko inkuba zibiri zidasangira igicu Patrick nka uwamahoro agenda inkona na Perezida atagenda twarabonye akarorero ko mu 2007 aho nkuru nziza yatwara abangabanganywe n'ubatwara umugambi ico gihe mwabongira byagenze uno munsi ntibishobora guhinduka erega urorero ni bwinshi nta kidashobora guhinduka ahubwo nogira nti Evariste nk'impanuro muheza jewe najye umutima amenye ntakore nkuko bari basanzwe bariko barakora koko haba impinduka ntibibandanya ivyahahora hakaba ibandanya ry'ivyahahora ibintu bizokunyuka ariko hamwe yo hindura ibintu erega windira ibintu akadoshaka kabizira agasiga izina urumva agasiga izina nico no mubwira ivyo rero urumva ni isuteke risk no gufata urumva niyafata n'uburyo yego niyajya umutima amenye byo nakabigira azobincunga nk'abandi kandi abantu pe nivyo byarakoze ko navuga ati nta byinshi byo gwicanye bamubona mu byikiri nukuri ujyanye arafise araronse imyaka indwi araronse akajyo keza aronse chance yuko aba ndayishimiye koko akaba Evariste ndayishimiye urumva ugasa hamwe yo hinduka ariko icyo tangaza benshi kandi naje cyo ntangaza muga ivyo bikaba ivyonye bizokwambika izina we izina umuryango izina n'igihugu kuko bimwe nk'urutse karavuga igihugu amabikigorewemo iyi myaka 15 cyagumye kija mu kuzimu mu bukene mu magwara mu bintu byose ngabonda gutakiye biri ku Burundi byose tukabikira iyo kwandikisha izina ati yo kwandikisha izina mukanyagaze narakwaje amahirwe afise wavuze ati nta byaha byinshi yagize mbe nivyo muremera ko atabyaha biko kugangiwe kugira mushobore kumuha umwizero icizi mushobora kumuha icizi igihugu cy'u Burundi gifise cabonye amabi menshi harimwo ivyaha cyagahomera bunu hajya ivyaha byagahomera bunwa mu icyaha kigira umugwi bitegura umugwi hanyuma hakabamwo n'imigwi rero igenda ikabishira mu ngiro ico ntaratora neza kandi dukwiye kuraba kugira ngo mushobe kuvuga ngo ntarimo nukuraba ko atari mu mugwi mbembe bajya abagenero bavugwa aribo batwara igihugu kandi bategeka byose n'ivyaha n'ibikogwa wese general ntawitse ko atarimo icya kabiri atwara CNDD-FDD imbonera kure n'abanywanyi ba CNDD-FDD ubu n'ivyaha bakora biriko barakora igihe cyose ntabategeka ngo babwira ati gezaho kirazira amategeko y'igihugu kirazira ivyo rero ndawoja ngaho ngo avuge ngo wewe ngo ntiyagirizwa byinshi wewe ubwiwe kugatwa kiyo kumbure nta muntu yagiye kwica ngo anige cyange ngo afata amafaranga yasahura yibe cyange ngo ariko rindira ariko hari ivyaha bikorwa icitwa le dessein criminel mu Kirundi umugambi wo gukora icyaha integuro y'icyaha hariho abategura icyaha cyane cyane ivyo vyaha byitwa vyampuza makungu
ivyo bicamwe abantu bo hejuru bafise imitwe kandi bafise ubutegetsi kandi si bategeza kugikora rero nta ubizi neza yuko arimo nuko atarimo jewe sinca avuga ngo mukanya gaheze nako ndavuga ijambo ashikirije ibitigiri acumba ibitigiri byavuye muri CENI ijambo ashikirije harimo agace numva kagomba gusa kwa gagasoro acibutwenga mukanya genda bati yavuze ati nzotwarira bose abantu n'abatanu murazoza muraraba ivyo bakora ndimurabe ivyo bavuga iryo jambo nabo gasore yavuze ati muzonshimira ibikorwa n'umuzonshimira cyane na ivyo bavuga nkuru nziza yama yavuze ati ni mutaha ariko ni jambo kandi avuga ati ni gihugu yavuze ngo iki ngo ni gihugu kifise umutekano ntangere gusumba kuva vyaba ariko ni jambo ashikirije Evariste umuntu yorikorera ko kandi yavuze yuko n'amatora ara ya mbere meza kuva nivyo ivyo bavuga n'ivyo bakora birahushanye ibihura niyo rero nico kibagenga ahubwo nimba utarubizi ivyo bavuga si ivyo bakora bavuga vyiza bagakora bibi bakora ibihushanye ivyo rero ntawe vyokanga yuko bose barabivuga ivyo barabivuga yuko mbega ntuzeye umukriminere wa mbere yavuga ngo iki bavuga nta numwe avuga ngo jewe ndaje ndabere imvugo n'ijana n'ingiro rero uretse uraho numvise avuga ngo kora ngo ndamukeneye umutwe wiwe niwe wenyine avyemanga kandi njanye n'urya abivuga hakiri kare tukavyumva abandi bahenda abantu umva rero ndakubwira tuje mu mpana y'ikiganiro kugira soze ikiganiro asari ndata mikei icihuta ku bwawe yokora amahigwe mwamuhaye makemo icihuta umwana yokora kugira ngo agarukane umwizero mu gihugu kuko amatora yahize iciza nagenda bwire kuri constitutionnel isubizemwe amatora surabe neza aguma ari harya nacu niho yoba bafashe igihugu cy'u Burundi nayo ni agomba kuza kugitwara atwara abantu batamutoye batamwizeye azogenda akore nka nkuru nziza none nayo bimwe bari kuravuga bitamwagira bihave bimuje ku gatwe bimwagira ko umukuru w'igihugu niwe abazwe ibintu biba mu gihugu byose niba bibazwa icize yokora nico iyo nzinzi itari gwiwe yo yisubiza ati genda dusubiremwo akivumega biri kure nk'ukwezi ivyo biri kure ni ibiri kure nk'ukwezi ni nko bavuga ko azohava hindura wenye n'ubwiwe naho bishaka akabigomba akabigambira akabitegura kajya kagukari ruhande we ko arakamwisha kuko erega kugarukana igihugu ku ntuze ku nzira nziza ya demokrasi n'agateka kazina mu nukuba k'Abarundi bose nuko ivyaha bimwe bihanwa barya biri ruhande yose ubutungane bukaza none urabona ko bokwemera ko ubutungane bubabaza ivyaha bakoze byinshi sinzi ko azoze riganiro François nako mbwira nti amatora rero byose uremera ko amatora aheze abasa yaraheze ugasa amatora yabaye tubyita amatora nyene ko ratakundi twobyita amatora yarabaye mugabo byose ntihubahirijwe icavuzwe n'abanyagihugu nazo ndashimiye niba agiye kuzaramutsa igihugu ibyo turabihuriza ko ikintu ca mbere yokora kugira ngo rijya jambo yavuze abandi bitanga umwizero ikintu ca mbere yokora ejo hashikira ko ikintu ca mbere yokora aho ngaruka Onashaka honorable yanahavuze ikintu ca mbere yokora nabanze wenyene atahure yuko agiye gutwara abantu batamutoye niyatangura gutwara azi ico kintu azotwarira bose azobishobora niyamenye ko ariko atwara niyamenye ko atwara abantu batamutoye ahonye naza ko azoronka amahirwe yuko ashobora kuba umuntu ashobora guhindura ibintu ibyo twavuze ibishobora kuba ari bitangaza kuri twebwe kuri nabandi novuga nti rero icyo ukora muri make nuko tahura neza yuko ari intwari ciye mu busuma kandi agiye kuba umukuru w'igihugu kandi nkuko bayivuze ibwiza shingiro rihari rimuha ububasha burengeye bw'ikirenga ugeranije n'ibwizo ryahora nukuvuga rero namenye yuko gusa ariko aratwara atwara abantu batamutoye niyava ngaha bimenye ko wonye nuva yuko intwari irashobora kurama ego haniho rero nciye nsozera kino kiganiro Club de la Presse ndagisozereye kuri zino mpanuro zitanzwe n'abatumire twari kumwe
ndibutse ko twari kumwe na honorable Nkengurutse Emmanuel yahoze mu nama nkenguza amateka y'u Burundi, wakoze honorable ku nterano yawe, wakoze nawe François Bizimana, ndibutse ko uri kigira cy'urongo y'Uruganda kumesha makuru wa radio Nzamba. Agateka kawe hano rero niho nciye nsozera kino kiganiro, bakoze bagenza y'umuhinga bw'ivyuma bariko badufata ano masanamu y'indi sango rya kino kiganiro azoba ari ku munsi wa gatanu naho butamwese.